twasanze abakenyezi n'abigeme bakorerwa amavuta y'igitsina ku bice 60%. Dusanga abagabo nabo barakorerwa amavuta y'igitsina ku bice 40%. Kuri umunsi igenekerezo rya 27 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024 mu gihe isi yose iriko irahimbaza imisi 16 yahariwe kurwanya amabi afatiye ku gitsina, ndetse no Burundi ukaba burimwo, aho ku itariki 25 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024 mu Burundi vyugurwa n'umushikanganje aje gatakazi na muntu gufatana mu nda mu ntara Bubanza. Twumvise hanini bavuga ko amabi afatiye ku gitsina akorerwa hanini abakenyezi n'abigeme gusa. Mugabo ya Ishoto twashimye kuvuga twagombye kugira dushikirije bivanye n'amaraporo natwe dufise y'umwaka wa 2024 ukuntu amabi afatiye ku gitsina yagiye araba. Nukuvuga muri Ishoto twarakurikiranye mu bagiye baratwitura mu raporo twakoye mu gihugu cyose, twasanze amabi afatiye ku gitsina uno munsi tuvugana ari ku mpande zose. Twasanze by'ukuri abakenyezi n'abigeme barakorerwa amabi afatiye ku gitsina. Twasanze abakenyezi n'abigeme bakorerwa amabi afatiye ku gitsina ku bice 60%. Dusanga abagabo nabo barakorerwa amabi afatiye ku gitsina ku bice 40%. Aho ishamba Ishoto nk'ishamwe rihana atakazira muntu ikagwanya tukajya mu muntu rigomba ritange ibimenyetso bimwe n'ivyemezo. Aho uno mwaka twabonye mu cegeranyo Ishoto ifise abagabo bishwe nabo bubakanye, twabonye icegeranyo hishwe abagabo 4. Twavuga mu ntara Bubanza aho umugabo muri komine Gihanga yishwe acumiswe n'umugore wiwe. Turavuga mu ntara Bujumbura aho umugore yishe umugabo yari ramutaye amuta mu rugo aja kundi araja kwipangira apangiwe n'undi mugabo. Muri ico gihe umugabo yaramufatanye umuduga mushasha yagure n'umuhabara, aramusanga umugabo yaba yarapangira umuhabara, birashwana batware babijamwo, umugore agomiye umugabo yahemutse amwishe. Turavuga mu ntara ya Muyinga aho muri Gasogo umugabo yishwe acumiswe n'umugore. Turavuga mu ntara ya Cankuzo aho vyabaye kandi aja muri iki cegeranyo nyene dufise mu Ishoto twasanze nabo abagore nabo 3 aribo bishwe mu mwaka n'abagabo babo babacumise. Muri abo bafata gitsina rero Ishoto agomba ivuge ishira habona dushaka no kubushiranganje byo hagati y'akazi na muntu no gushikirana babishira muri programa mu byo bagwanywa, ndetse nkasaba na ONU kuko nabonye muri priority bafatira kuri gitsina abagore n'abigeme gusa, abagabo bakavyibagira. Nyimba turi muri gati y'akazi na muntu tugira turandora mu mabafata gitsina dutera ka muri Ishoto yuko tuje hagati na hagati turondera amabi hakumoka hose. Nyimba abavyukuri tumaze kubona mu vyemezo kabagore bahotera abagabo tubivuge tubihanura tubibije ku murongo, kuko tunoze kubona ko hari n'abagabo bahotera abagore. Ati gute hari ikintu kimonogoje tumaze imisi tubona mu Burundi aho dufise amadosiye abagabo batwituye 67 batwituye kubera abagore babo babataye mu ngo, bamwe bakabatana n'abana. Mu nyuma umugore akimarira nk'imyaka 5. Harimo turafisemo 11 barabagenda ku bagabo bakavyara bane baravyara abana. Ubu no munsi bace bagaruka muri gwa rwogo wa mugabo agacagaruka amaze imyaka 10 agacagaruka ubwo nyene muri gwa rugo akarusubiramo kandi avuye ukundi mugabo. Urumva by'ukuri ayo nawe namabi akorerwa abagore amafata gitsina akorerwa abagabo. Aho tubona kandi madosi dufise amadosiye 148 Ishoto yakiriye aho abagabo nabo bataye birukanya abagore bakabirukana n'abana. Uno munsi abadamu bakayiko barangara. Urumva nk'ibyo, urumva nabo bagabo bariko bakora amabi afata gitsina abagore kumwangaza yaranditswe afise abana ariko arabangarana. Urumva yuko ivyo bintu bigomba kugwanywa ku mpande zose. Mwarabonye akarorero
ndetse hari n'umugabo yahavuye abivuga ku mugaragaro igihe hari ikiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta mu ntara ya Bururi, aho umugore yari amaze imyaka irenga 20 yarataye urugo. Abategetsi inzego z'igihugu ziraziza zimuzana mari wa mugabo atanabajijwe atabutungane bubaye kugira abwige la faisabilité ingwana hagati y'umuryango ibyabitumye bakamuzana bagaterekaho. Byukuri urumva yuko hari des phénomènes tugomba gukorera ko nk'abaje gateka kazina muntu ubushikiranganje kujira gateka kazina muntu aho nyene kwizuza mabi afata gitsina. Uno munsi turi muri kino kiringo c'imisi 16 cyaye kugwanya mabi muresha tuzasaba yuko ayo mabi avugwa ku bagabo no ku bagore, kuko turabona agahazi iyo umugabo akora amabi afata gitsina nk'imanza ze mu butungane. Umugabo yishe umugore keshi nikibiriraho umugore yishe umugabo ubwo rubanza nakamize n'ingoma umva nibisanzwe umenga samabi yakozwe umenga n'ibintu bisanzwe bakarore aho muri Bujumbura umugabo yishe umugore birazwe nitwa Pascal aho muri Mutimbutse yamuzana abantu baramuniga batanze 12 tuzirenetse umugabo ni telefone barayifata umukozi arerekana ko byagenze ubwo rubanza cyo bakamuze n'ingoma rwigira mu iperereza uraryamayo umugore yishe umugabo aho ndavuga kana karuganda bereke ibintu tugomba gukorerako nko mu ntara Bujumbura muri komine Mutimbutse umugore yataye umugabo amutwara n'abana bavyanye abana batanu acamuta ikiringo cy'umwaka mugabo mu nyuma yaraje aramwicisha gushika naho umukozi yakoreshejwe avyerekana amatelefone arafatwa hanyegeje kubera umugabo yishwe n'umugore. Rero amashirama gateka kazira muntu bose bashabinumira mugabo yaba ari umugore bose bashobora gukora amashirama akazira muntu biba bingoma kugira bacamujana mu iperereza. Uwo mugore bararyamikayo indwi ya kabiri kugira umukuru mu iperereza muzane mu butungane pariki murongo muri yacu twebwe twanze gutelefona twatelefona mu by'umukuru w'igihugu turavuga ati none eske none umugabo apfuye mucamubika mugabo ari umugore uca ikibirira none muri pereza aje kuba byarakozwe zana mutunga babona kumuzana utungana kurabandanya atwe tuvuga rero muri shoto yuko ubutungane bukore kuri bose kwego duhagaze muri shoto twe tuvuga akatakazira mu kuri bose ntanya gufa ntanya gukira igitsina umugabo hotewe umugore hano umugore hotewe umugabo hano aho duhagaze. Rero mu majambo two turavuga dusaba nizo tubirikora ko no munsi 16 tubishira imbere nakuvuze gyati biganiro batutumye ko mu byingo n'imijya mu by'amabafite gitsina narakivuze yuko bako twiga umugabo abereye ukuri ndagisubiyemo twagivuze mu nama yatunganijwe n'abagateka zina muntu naciye mvuga ndababwira ati tugire n'umugore aberewe tugire umugabo n'umugore aberewe bwa twubaka igo zacu turanga amabi afite gitsina kuri bose. Hakarorero ngo mahimano rero abantu beshi ona yuko ivy'amafite gitsina biko bituma abamama bicwa mu ngo n'abapapa bicwa kandi hanini n'abasaba abateka atomoye itego rigoye n'imiryango yatomoye uko bigenda n'itegeko nkana bya Burundi yuko umugabo hajya umugore ataye urugo cyangwa umugabo ataye urugo ni icyaha penale nta kurindiya ni deception nibaza bayitura parike ntibende kubicana nturindire karoma imyaka 10 akavyanda kagaruka nturinde kagaruka itore sentare parike itoje cyaha kugana n'ibyo mwicana cyaka binaco cyatujyaho dukebura hariho ibintu turabona mu byingo n'imiryango cyane amabafate w'itsina benshi biko biva ku bintu bikomeye ikibanza cyo kugana mu ngo turakibona icyo rero ikintu leta twisabye leta igihagurukire ikigishe ingo kuko abantu benshi mu ngo bamaranye ku kibanza gupfa ngo umugore n'umugabo jeje ndi mukuru umugore jeje ndi mukuru umugore jeje ndi mukuru bamwe turangana icyo kibazo nico kigo kirakora amabi menshi ngo bijyango n'abantu baricana
no kuvana mu ngingo itegeko rigenga umuryango muze muri some neza iri tugendera ko byasinywe inyuma ya 1980 iyo tugendera ko riratabona neza ngo yayo 120 na rimwe yuko umugabo ari umukuru w'umuryango akamuga mu kurangura amabanga abifashwamwo n'umudamu we. Ni kuvuga abagabo ntacyo akoresha ububasha afise mu gukingiza, umugore nawe ntacyo agomba ari assistant umufasha, ntacyo agomba iga novuga hari umugabo ni nka president mu rugo, umugore nawe ni execution ni nka premier ministre. Rero no kuri leta yigishe ndasaba yuko abaje batakazira mu n'abashiramo na oni na dushanye byatakazira mu bwigisha ngo iki kintu ndakivuga benshi ndazoda gushima mukivuko nyene cyo kuvuga kungana iri tegeko reforme yitegeko ry'umuryango je ndibaza ko rigeze ho rihinduka kuko harimo agahazi ati gute ceda bonye itegeko ry'umuryango harimo agahazi ngaka none aho umugore n'umugabo bagenze mariage bakandikwa mikomine bagira communauté de bien gusangira amatungo, umugabo twacha amateka tomoye umugabo acagenda ivyo vyose abavye bakamuha ko uko afise umuhungu agahaza wa mukobwa acavi wabo cabisangira mugo umukobwa nawe itegeko bateza ifo ko umukobwa nawe n'umwana niho biva niho wava le problème. Umukobwa nawe ateza kuba reforme hagende wabo nawe bakamuha kuko arafise nawe uburenganzira kuronka la patrimoine mu matungo agace mu matungo yase kuko amaze gushira hana hamwe aragira agaciro. Ikina bombereze ko nakibabwire batavuga aje turagombye kuvuga ikintu citwa inkwano. Rega hari migenzo bashabibi, hari migenzo twitwa bwiriza benshi bavuga mvuze inkwano bwati azabikuyeho itegeko rigenga imiryango ya 18 ryabikuye igihe bakuru ubugerengwa. Kera umukobwa agiye ku mugabo ikimenyetso cari inkwano wajana bakwa masuka inka iki bagakwa masuka n'inka. Muri ico gihe rero iyo umukobwa agiye mu rubanza kugira turani wabo baza kuraba ko yakowe ubwo no musi turaba ko wanditswe byarahindutse no kwandikwa. Rero ivyo gukwa je nabona ikiguzi kasigaye kugurisha abantu ni vente des êtres humains no kugurisha abantu ibintu leta nibihaguruka nayo nyene birabe kuko ari migenzi imwe itesha agaciro umuntu maze kwitwa umwami igikoko hama ubwira umuntu agende yabigwe no bagacirirana ibyo bacirana imene cyane toje kwezera iki kintu kiri mu mabi afatiye ubitsina bayimenye kirumvikana kuko umva hagati y'umukobwa kiramufatira kuko baramudandaza muri iki naco mbeya wavyaye umukobwa wewe umuhungu wewe ntagashimiro ko tuzi mwibashigwa yuko abana bavuka banganira amategeko